Ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese muko muradukurikirana abakunzi ba BM4 na BF4+ ndanabaha n'ikaze mu kiganiro nakirikane cyane umusasanguzi turi kumwe mu kiganiro ndakuramukije cyane amahoro y'Imana akomeze kubana nawe nigo urakoze cyane kumpa amahoro nari ndagusangije kabisa reka ndamutsa abari kwadukurikirana ego hari abamaze kuja mu misa batwibuke kabisa je ndazi ari umuntu ariko yandira inkuru ngo ari cyane muri eglise asanga nkasakaye kutere mu matwi yagize rero ngo nako ari ikiganiro cyane ego nabo bantu rero turabaramukije neza cyane iyo ni sagi niko badukunda Ego. nako turabakunda kabisa nani nubumenga noramutsa babandi baza inbox Benita courage cyane kabisa bintu kubagena neza bamwe mu dwa courage bamwe mu turamutsa muri bwa bundi buryo mucamo bwombo buryo kabisa bamwe batugurira amazi hano hantu biragoye kuko umuvuga ata amazi unwa hashushe cyane haranatuje kabisa ego ya turamukije cyane rero abo bose nongera ndabahare nikaze kabisa mwicare mufata gatawe mwicare mukurikirane kino kiganiro bana musasango je nivuje kugaruka ku kiganiro uherutse gukora ego niganiro cyo uherutse gukora utwereka ukuntu abanyamurenge bariko binjira muri wazalendo iki kintu kabisa jewe sinagitahuye neza ndashaka ndazi ko hariho n'abandi batagitahuye nka jewe ndashaka wongera ugarukeko bon asante sana nanje hari abandi telefoni babimbaza abandi banyandikira no mu commentaire urabonye yuko haje ama polemique ego mu bisanzwe umuzarendo niki mu kiganiro cy'ubuheze nababwiye ko Tshisekedi president w'igihugu ca Kongo ari we yatanguje uzarendo kiriya uriya muhari w'abazarendo bamwe barabipinze ngo bari basanzwe bahari franchement l'équipe existe sivyo umugwi wari uhari mugabo bitwa aba mayimayi ego iryo zina mayimayi Kagame yararicafuje araryonona arigira yondoyondo kuri Tshisekedi rero niho novuga ko yahaye agaciro kubera ko aba mayimayi kuri Kabila bari bahari mugabo nta gaciro bari bafise bafatwa nka mirise bafatwa ahubwo nk'abaruberi yego mugabo Tshisekedi yarabahaye agaciro arabaha ijambo arabaha uruvugiro arerekana yuko igikorwa bariko barakora ari igikorwa citeka ku gihugu cyabo no ku miryango yabo so uti rero abanyamurenge kwinjira muri wazalendo ngo ntibisobanutse bamwe bagira bati ubwo nibo bari aba infiltre bagiye kwinjira muri wazalendo ndashaka gutare kino kintu uzalendo ni kirimo muri mu Giswahili mu Gifaransa ni patriotisme neza cyane sivyo ego umuntu akunda igihugu ciwe sivyo none nimba abanyamurenge ari abakongomani bakaba bahisemo gukunda igihugu cyabo bakavavanwa na Kagame kuja muri wazalendo icyaha kirimo n'iki bana musasanguze umbabarire cyane je ndi contre nawe kubigimeze gute dusubiza iminota umwe inyuma uvuze nti abamayimayi nta gaciro bari bagafise ahubwo leta ntiyabaha agaciro nsindabigarukana rero nsindabisanisha n'abanyamurenge uyu munsi nta gaciro bafise baragafise je ndabita ariko atagaciro gute atakubafise kubera yuko ukuntu bariko barafatwa ukongo barabaka Kongo bakagenda mu Rwanda mu nyuma Rwanda umbabare gato utarashika ku kibazo cawe aho hangi kindakubwira sivyo abanyamurenge leta ya Kongo ibahokonesa nk'abakongomani ego Kagame nawe iriya etandi yose barimwo yifuza kujya etandi ayomeka ku Rwanda kugira ngo ntibasubire kwitwa abakongomani ahubwo baze kuba abanyarwanda niyo mpamvu bariko barajuragirika hariho abanyamurenge mu mitima yabo batiyumvishamo ko ari abakongomani biyumvishamo ko ari abanyarwanda aba nibo bajuragirika mugabo abiyumvamo ko ari abakongomani kandi bakunda igihugu cyabo abo ni bariko barajuragirika
none gute Chilombo yoreka abene igihugu biwe bamwe bemera basi ko ari abakongomani byensira abanyamurenge bemera ko ari abakongomani yemere ko baguma bajuragirika niyo mpamvu je nariko ndemera yuko ego bajye batwa muri Kamanyora ni uri kuravuga ko bajuragiritse none Kamanyora nta yandi moko y'abakongomani arahari ko atari karajuragirika nanje kibazo nakubaza reka rero ahantu hatahure n'abandi kumbure bahatahure sibyo Kagame ariko arakoreshwa n'ibihugu by'abazungu sibyo kandi biriya bihugu bikoresha mu mbabare goroshiterme kabisa abantu bisa nkaho ari abakeha bwenge c'est vrai bikoresha abantu bimanipira bategeka ibintu bakavyemera kuriya atabwenge babishizemo niyo mpamvu utazobona na hamwe umupreza mu bantu yagiye muri kopi yo kwita kude tundi ntawe kabisa niyo mpamvu utazoyibona so rero abanyamurenge bari muri babandi bita ngo ni inkehwa bita ngo n'abanirotike aba rero misi yose aho uzokumva bari mu makominote agwiremo babantu bumve ngo bano bantu bazokwama ari iboro ku banyepolitike babo sinzi ko akantu gatahura abaresonde za nirotike bazokwama ari iboro ku banyepolitike babo ndavuga akantu kari teresemple ubu Red Tabara iriko iragerageza kuraba ko iyo corrompe abatutsi bari mu Burundi bakura umutima ku gihugu cyabo kubera ko bariko babibutsa ko ari abanirotike bariko babereka yuko babayeho nabi kandi batabayeho nabi sivyo mugabo hari ababihendwa bakavyemera uramaze kubona umuntu ahaje gufungura pardon anaje gufungura ugaca umwumvisha kashonje yahaze kandi agaca vyemera ntego kandi ndashonje nuko naragowe ndagowe kandi ahaze abantu nuko bameze donc bariko bagerageza kumvisha abantu bitwa batutsi mu Burundi yuko babayeho nabi kandi babayeho neza mbere abenshi gusumba ayandi moko ukoye nuko n'abanyamurenge muri Kongo babayeho buriya abanyamurenge bariko barajuragizwa abenshi nta mahitamwo bafise kutajuragirika egare kubemeye gufa none akaro kare très simple nk'abajya bafise banotaje mu murenge za Rugezi za Minembwe zande hajya hari hasanzwe hari mu mwaka twigwane none nkujya uwo mubuza ngo ntayoboke twigwaneho ubu ugombye kapfa suko niyo mpamvu abari muri obligation agaciro bafise yinga gato baragafise niyo kuba gushika abari muri obligation yo kwisumeta kuri twigwane niyo mpamvu rero leta ya Kongo iriko iragaba ibitero kugira ngo yirukane twigwaneho abene igihugu bayo bahabe neza none Bukavu hari abanyamurenge gusa Goma hari abanyamurenge gusa none kutavuze ko ajya ayandi mokose ntajya ikajuragirika akajuragirika gute kandi bobo atamuntu ariko arabahiga nta muntu abahiga hari none abanyamurenge bakayigwa nande na Kagame ko bavuga yuko ari abantu biwe ariko abagwanira yuko reka kumubeshera Kagame none abaronda kugira ngo ashobore ko yagwaga u Rwanda Kagame avuga ko ariko haranira ubwigenge bwabo neza cyane bisikure rero mugabo ntari karabahiga no nta urabora musesango zindi ahubwo gusa iryo zina umunyamurenge ariko arikinisha muri politike iryo zina none wowe woja kurondera ubwene igihugu cyangwa ubwigenge ku muntu atari wiwawe neza cyane gute akaro kari très simple ntabwo uzi ko muri Kongo hariho Sheferi Barundi yego ntuzi ko muri Kongo tafise umwami w'u Burundi mugabo ni umukongomani kandi ari umwami w'u Burundi ibyo nturabitahuraho urikura bisanisha nyumva niko bimeze je ndiko ndakumva sivyo Kagame plan yiwe itandukanye n'ukubaho ko abanyamurenge mu Burundi harabaye abanyamurenge mu Rwanda harabaye abanyamurenge Kenya Kongo mugabo mu gihe leta ya Kongo ibaho konesa nk'abakongomani ntibiza kwitwa ko baza kubugwana nubwo Kagame
yo konkerisa kaya gace kose kakigarurira kakaza ku Rwanda sivyo hari abakongomani bari Kisangani hari abanyamurenge bari Kisangani hari abanyamurenge bari mu bundi buce butandukanye bajya bose bazaca bitwa abanyarwanda jamais siko rero kumva umunyamurenge yagiye muri Wazalendo ni ikintu ciza cane baramusanga je ndiko ndabifata nk'agatego ngoya ingenda gisobanure ubyumve amagatego kabara kavuga ni ikintu ciza cane erega ibi nibyo Tshisekedi karagwanira ariko ashaka ko umunyamurenge yisanzura yumva yuko ari umukongomani yumva yuko umunyamurenge agomba kubana n'umufuriro abane n'umushi abane n'umuvira abane n'umubembe basabane bahane n'abageni ivyo rero biko biratangurira kumva ko yokwinjira muri Wazalendo dusubira inyuma ni Mai Mai nimba binjiye muri Wazalendo niumva ko no gusabana abageni bizokurikira reka nje ku kibazo canje bwana Musasangizi uyu Kagame yagiye mu banyagihugu yerekana ishusho mbi muri Mai Mai twibukanye neza yuko aba banyamurenge bafise mu minwe ntabwo bafise mu minwe reka ndagusigura ndiko ndakujana mu kibazo cy'iwanje mu gihe bafise mu minwe nyumvirize ategerezwa kubatera ubwoba uko ariko kose ashoboye kuko urazi n'abafasha kugira ati ikintu mutagikoze abaninda bafise ndashaka gutereka kino munyamakuru sivyo Gabe sivyo abanyamurenge Kagame novuga ko afise anotage nibajya bari Kamanyora abari muri Fizi abenshi ubu bari mu buce burongowe na leta ya Kongo kubera ko udashobora kwibaza rero bajya afise muri Kamanyora kadashobora kubakoresha nkuko nyene atigenda nkuko bategeka akabateroriza akababwira ati genda muri Wazalendo tubakoresha ibyo dushaka ico ndacumva ariko rero kenda kubaza ikibazo aba Wazalendo ni mpumyi ku buryo batobona umutretre kubera iki nimba Tshisekedi ariko arahandura imvunja ziri muri FARDC sivyo ariko arakurayo abapro Kabila byonanirana kubona uwinjiye muri Wazalendo batabonye uko Kagame yinyegeje mu kwerekana ko Mai ari bo babi akagaruka urazi ko dusiguriye neza barabibonye reka babibonye batevye ariko reka nabigusigurire kandi baramusanga siniko natahora neza ukuntu aba banyamurenge bariko baraza muri Wazalendo sinzi ngene havu ntaho nshaka gitahure sivyo nshaka gitahure nico gituma bavuga ngo iyo umuntu abeshe rimwe biragoye kuzokwizera andi majambo azovuga muri kazoza neza cyane biragoye bitavuze ko atazovuga ukuri bazokwemera uko kuri barinze gushishoza cyane kubera yigeze kuba yabesha ariko wibuke ko Tshisekedi ari umuvyeyi ashaka kuvuga ati bano bantu bariko bararinya hinge bashobora kuba baje kugira ngo bashobore kuba botabara abagenzi babo kandi iyo image urayibona mu mwanya gusobanura ibitabo yego ubitaho yego je ndaguhaye umwanya c'est vrai birashoboka yuko boba bari kwa infiltrer Wazalendo birashoboka yego aho no nshaka kugira mugabo amahigwe ni make cyane gose uti gute yego ni gitigiri kingana gute kiriko cinjira muri Wazalendo bari kurushi yego sukuva ngo ni masse ngo ni benshi bari kurushi numwe umwe mu batahuye yuko agomba nawe kugira icaterereye kugira ngo igihugu ciyo kironke amahoro sivyo nkamwe rero bo bari abatretre tugitwara nkamwe bo bari bariko barinfiltra muri Wazalendo kugira ngo Kagame azibakoresha wibaza yuko bokwereka aba bariko binjira ntibadoshika baba abagenero ntibadoshika baba mu batanga amategeko bazoba mu executor mu bahabwa amategeko none wowe uhabwa itegeko uwo vyonga bigenze gute none ugira ngo baza bagiye guplanifia ngo urugamba rugiye kugenda uko cyane kuko udashaka kwiyumvira ati bano bantu barungitswe kugira ngo baje kumva ama plan ya Tshisekedi canke ya Wazalendo kugira ngo bazaratanga amakuru byose ko biri ama plan ubu Wazalendo sinzi ko ukurikirana amakuru Wazalendo iri coordonner na FARDC akantu kumve niyo mpamvu tutako twumva imigwano ya hato na hato muri imisi bijya aba Wazalendo bigurumiza nimbe baba banyoye bwabo bagaca basimbira ku birindiro by'abantu bakarasa ubu nibigikugwa biriye
donc ni FARDC ipanga urugamba igaca ikominika abajenero b'abawazarendo bagapanga abasirikare babo bakaja ku rugamba. Kwibaza yuko rero ngo baje kwinfiltira bumve amaplan bayatange sivyo. Kandi aba bariko binjira uyu munsi ntibaca batwaga ku mirongo y'urugamba, ubu bariko batwaga mu matraining, mu maformation. Bazova muri formation wenda urugamba rusa n'urwaheze. Ego urugamba rwa Kongo rwaheze. Rwaheze. Yego. Niyo mpamvu rero atampunge ngo umuntu yogira, ahubwo umuntu yobatera intege. Agakeza abamaze gufata umwanzuro wo kwiyunga na wazarendo. Umuntu akabakeza kabisa. Ariko vyimva mutima umuntu agakeza ciro. Hari ikindi kintu abantu mutazi. Ubukomezi bw'igisirikare cy'u Burundi nuko buhurikiyemo amoko yose y'abarundi. Nkamwe abanyamurenge, abafurero, abashi, ababembe, abakasaye n'abakitusa bose boja mu gisirikare cya Kongo bafise umutima umwe. Kongo ifise igisirikare kiri très fort, kiri robuste. Kagame ntose kubagira ko ajya amanyembwa. Rero iyi ni intambuko ibaganisha ku kubaka igisirikare gikomeye. Abanyamurenge benshi baja muri za twigwaneho na Ngumino, usibye bari abamasunzu n'abandi bataye umugambi hakiri kare. Mugabo nimba batangwe kwinjira muri wazarendo, wazarendo tukaba tuzi ko bitebuke izohabwa uburenganzira bwo kwinjira muri FARDC. Urumva ko Kongo itangwe kubaka igisirikare cy'abakiri kare. Hariyo ntabwo umuntu agira impungenge, ntabwo umuntu agira ubwoba kabisa. Bari abanyamurenge binjiye muri wazarendo ni intwari, ntabwo ari abatiretere. Ndiko ndaza bukebuke, ndiko ndabitahura bukebuke. Ariko nundi atafise akangono. Babitahure gose, bitahure gose. Ndacafise akangono kubera yuko jewe maze kubona ububisha bwa Kagame. Sindi ko natahura neza ko abantu ba Kagame ko kabantu mwese mu Kagame si umuntu yoroshe bana musasanguze. Nubwo ari umusaza, sindamugize umuntu hatari mugabo. Arafise amayeri menshi. Ariko abanyamurenge se bakagame. Saba Kagame bien sûr. Mugabo arashobora kubakoresha uko ashatse. Gute? Katekera akoresha Pacifique Masunzu. Sabanyamurenge. Ubizi ko katafite. Katekera akoresha bagasita. Sabanyamurenge. Ubizi ko katafite plan. Katekera akoresha baje bari mu namashinga mu. Ategeza gukoresha abana banyamurenge kubera yuko abana yuko ma plan yose abakoresha, abarekera akoresha nabakiha bwenge. Umunyamurenge yitahuye kare mu Kongomani. Ntashobora guhendwa na Kagame n'igikunda. Ntibibaho. Sino aho abanyamurenge bose baba baragize. Baba barahambije mu 23 akagara nikabaga hari akagara hari n'ibifobagana. Ibifobagana rero nabakiha bwenge bemera ko Kagame abarindagiza uko yigombeye. Nuko bimeze. Yego. Reka ndagushimire. Nizere ko wabitaho yari kutemeje. Oya sinemejwe. Ni bimwe nyine umuntu agira akantu akangono nyine amakenga kandi umunyabwenge yamana amakenga. Voilà nuko nuko ariko nkuko wakeje Cirombo reka ndagufasha nanje gukeza sireyerema atari Kagame afise mu kuno kuboko nanje ndibona bakeza nabo gukezwa baba intwari gusumba babandi bago ku mirongo rugamba. Voilà nimba babonye yuko ati burya twabonye ubwoko ko ratugwanira ubwari go reka tuje kubufasha kugira ngo dushaka twagwanira igihugu cacu kabisa nanje ndibona bakeza no kunga umukono kabisa usibye ko ayo makenga nyine yanje murandahora ahorana makenga ariko nenda bakeza. Ndagushimiye cyane rero bana musasanguze kuri urabona neza yuko nanagumanya makinga nagumye mu bati jewe umunsi nzohura na bana musasanguze kandi muri studio kino kintu ntegereza kwimubaza kuko nabonye ikiganiro kigwabo ndabaze ibintu bimeze gute byagenze gute byaje gute wazarendo yemere ko bana banyamurenge bashobora kuba muri wazarendo n'abantu bazi ibyo barimo kabisa. Ndagushimiye cyane rero bana musasanguze kuri imwe n'ibindi kabisa ukomeza kudutahuza umwanya n'umwanya reka ndashimira cyane bamwe bose babandi bantuma kabisa ati genda tubarize bino bintu mwabyumvise inyishu bampaye mutahure nkurange ntahuye
dukomeze kubakeza bano banyamurenge bacu bariko barakomeza kuba botahura uwuriko arabatera intege, uwuriko arabashakira ineza. Ndabashimiye cyane rero muri rusangi, mukomeze kubana natwe mu bindi biganiro, mukomeze kandi kutwereka ko muri kumwe natwe muri commentaire. Ndabasabye kabisa mugire share kugira ngo n'abandi bantu bashobore kubona bafite ibibazo nk'ibi kabisa bashobore kubona ukuri, bashobore kumva ukuri ko ibiriko biravugwa hano hanze. Ndabashimiye rero, naho ubutaha murakoze.